Imana ni umuvyeyi mwiza, yama yiteguye kugirira neza abantu bose bayihindukiriye, yama yiteguye kuvyura abantu baguye kugira ngo bahagarare beme. Imana yama yiteguye guhembura imitima yaravye, yarabitswe n'inyota n'inzara yo mu buryo bw'imwemo. Imana yama yiteguye kubavyura, yama yiteguye kubahembura kugira ngo ibahagarike beme babe bazima. Imana n'umuvyeyi mwiza, iyo ibonye umuntu yarabuze amazi y'ubugingo akicwa n'inzara kubera ata mutsima aherutse gufungura, umutsima umara inyota, umutsima w'ubugingo, Imana iba yiteguye kumuhembura kugira ngo yongere abe muzima. Yesaya niwe yavugishijwe muri kirya gice ca 57, aravuga ngo mba hejuru ahantu hera kandi mbana n'abafise imitima imenetse kugira ngo mpembure abafise imitima imenetse n'abaciye bugufi. Rero Imana yama yiteguye ngo mba hejuru ahantu hera, ariko ndamanuka nkaca bugufi nkaza nkabana n'abantu bafise imitima yiteguye kwihana. Niyo imitima imenetse, imitima yitahura ikavuga ngo jewe ndatahura intege nke zanje, ndatahura aho ivyanje vyapfiriye. Aba nibo bafise imitima imenetse, Imana iraza ikabana nabo. Hanyuma abandi bana nabo n'abantu baciye bugufi. Abantu baciye bugufi n'abantu bemera intege nke. Burya umuntu yibona nta na rimwe yemera intege nke, akubwira ngo jewe ndahagaze. Niyo ugiye kumubwira uti yamara ko bimeze, jewe ndahagaze, we ni wirabe, we ni wiririre, ubwo n'ubwibona. Kuko yoshobora kukubwira umuntu ati raba neza ko bitagenda neza, ariko ntiwona mwishura nabi, wofu umuvuga ati reka ntahenze kwisubiramwo, ndabivyo yambwiye ko ari ivy'ukuri. Abibone rero ntibemera. Imana yacira irahantu hera, irahambaye, irakomeye, ariko iramanuka igaca bugufi ikaza kubana n'abantu bafise imitima imenetse yihana ibyaha, ikabana n'abantu baciye bugufi. Hanyuma aba irabahembura. Niyo banyankabiranye, niyo babuze amazi, niyo babuze umutsima w'ubugingo, Imana irabahembura ikongera ikabaha kwema bakaba bazima. Haleluya! Bakabandanya urugendo ari abantu bazima. Imana ishobora byose, iriteguye no kuzura abapfuye. Sanze manere mu ruhande rwacu,